hari ibibazo je mushobora kumbaza n'ibindi bishobora kubazwa abandi ngira ngo muzoronka akaryo, ariko ndashobora kwishura nk'uko nyine mwabivuze nk'uwagendanye na Melchior Ndadaye, mugabo kandi nk'umurundi, kandi umurundi novuga yuko ari mu mbonera z'Uburundi mu Burundi, ariko hari ibyo ntoja kuvuga ngo ngire ngo ndabivuze mu majambo atomoye, hari abandi babigenewe. Amaze kugandagurwa, mbega intwaro ya demokrasi vyagenze gute? Yayise intwaro rusange, mbega yagira tsimbatara. Icambere no mwishura nuko twebwe muri sawa Nyafrodebu ico gihe ntitwavuga mu intwaro rusange, twavuga mu intwaro ya demokrasi, kubera kuko iryo jambo rusange ryakoreshwa cagihe mu mugambwe Iprona hariho abantu bajekira ko bafite ivyumviro vya socialisme, bacavuga ati nivyo rusange, ubwo twe twavuga intwaro ya demokrasi. Iyo ntwaro ya demokrasi rero icambere coco cayibangamiye niryo gandagurwa bw'uwari yagiye imbere mu Burundi mu kwiharanira. Hari wavuze yuko ico gihe yakurikirana ibintu. Hari ijambo nyakwigendera Musenyeri Ruhuna yavuze igihe twariko turashingura President Melchior Ndadaye. Yavuze ati barakubise umwungere intama zirashwiragira. Nivyo vyabaye mu Burundi, vyarabaye mu mugambwe wiwe, vyarabaye mu gihugu, eka mbere biragira n'ibimenyetso biteye ubwoba ugiye kuraba ubwicanyi bwakurikiye. Ariko kumwe nababwira ni Ndadaye yavuga ati Sylvestre hagize muri twebwe ubupfu ubundi agasigara azorigumeko, twaragerageje kubandanya mu gushira imbere ibiganiro, twaraganiriye n'abantu. Hari abavuze ko twaganiriye Kajaga, ko twaganiriye mu Kigobe, twaranashitse kuri convention du gouvernement. Inyuma ya convention du gouvernement twaragiye mu biganiro y'Arusha, inyuma y'Arusha hari ibiganiro byatumye hagarika intambara. Kuko rero mu bitegere neza, iyo wemera demokrasi wemera yuko uwo muhiganwa nawe nyene ashobora kugira icamari igihugu, arashobora gukuzuriza. Iyo uvyemera rero ntumutakure ugira uti tuvugane, ariko igaba muri ko muravugana araheza akigaragaza nkuko bagiye Arusha babibonye. Kini cambere. Ica kabiri, harabaye intambara mu gihugu. Iyo ntambara abagigiyemwo bahangana n'inzego za gisirikare zari zihari, bavuga ko bagiye guhabuza demokrasi mu Burundi. Conseil national pour la défense de la démocratie. Bariha n'inzego za gisirikare, force nationale, force pour la défense de la démocratie. Karariye abantu bakabona yuko utavuze demokrasi atawushika. Kandi burya abantu ntazarona nabi gusa, hari ivyiza vyazanye. Inda urayibaza wayirayeko. Uko igihugu cari kimeze jewe ntwara siko cameze inyuma y'irya ntambara.
siko cameze inyuma y'amasezerano y'Arusha n'amasezerano yo kwarika intambara. Hari ibitari bike vyahindutse. Ntihazogira ububesha Uburundi ukomeza uno munsi siko bwari bumeze igihe Ndadaye yafata ubutegetsi, siko bwari bumeze igihe Ntaryamira yafata ubutegetsi, siko bwari bumeze igihe Ntibantunganya ariko ubutegetsi. Hari byinshi byahindutse kandi byahindutse uko twe twavyipfuza. Ico kuraba gusa nukwama tubona kure tukagira tuti uri kurubaka nta wigera yemera ko yahejeje kubaka, wamugenda usiga irangi, wamugenda ukomeza, biranashobora gushika yuko bikugora mugabo ukamubona imbere gusa uti nshaka gushika ngaha. Demokrasi yaremewe mu Burundi kandi ntizosubira inyuma. Kwizibataza n'urugendo nago nyene rujamwo abanyamigambwe, kuko kesha abanyamigambwe birabagora kandi demokrasi atagure mu migambwe. Mbega uwo mugambwe utazi demokrasi ejo ni bashaka ubutegetsi uzotsimbataza demokrasi mu gihugu gute kandi imbere iwabo batayizi? Nayibabwiye mwiragi ry'Amerika Ndadaye mugo je ndemera yuko nukuri uko igihugu kiruzi no munsi ego hari ingorane, nta bihugu bitagira ingorane muzobaze, mugabo uko Burundi bwari bumeze igihe twatsinda amatora y'93, uko Burundi bwari bumeze igihe je ndatwara naho byugereranywa n'ivyo munsi haba namba. Uwundi yabajije ibibazo bitatu naho ngene no muri ubumwe no mu bumwe ati ngira ngo yabajije igituma hoba harindiriwe umwaka wa 2006 kugira ngo Ndadaye yitwe incungu ya demokrasi. Mbega igihe twashingura hariya naho waruri canke warabajije urazobaza amazina twari twabahaye, twavuga yuko Ndadaye ari incungu ya demokrasi, héros de la démocratie, yuko barya abandi bari kumwe banavuga ari des martyrs de la démocratie. Twaravyipfuza rero kandi rero twabivutse zorondere n'ijambo je navuze ico gihe zosanga birimo, mugabo byagoranye inyuma kubishira mu mabwirizwa ntibyari byoroshe kuko inyuma harabaye intambara yatuma abantu baguma baharana, umwe wese agerageza kwerekana ko bafite inguvu, bikagora rero yuko ushobora gutanga itegeko nk'iryo. Bamwe bashobora kubona bagira bati tubyemeje tubatwerekanye yuko ujyaho nawe yadutsinze. Melchior Ndadaye kumushyigikira ubwa mbere no kumumenya. Mbere ngira ngire akantu gato yuko ca ruhande ndabona umudasigana hariya. Mbega badasigana nk'ubu noza hajya nkabaha ikibazo ngirira dissertation ku mpapuro 200 kuvyo umuganwa Rutuva rwa Gasore yipfuza gushikana ko Uburundi abayorenza 10 ku 20 ni bangahe? Sindagoshaje mu gihugu y'ishuri. Mugaye ico byo nabonye abagwa Gasore abandadaye aha n'abafodebu muramwumva birenge nimwe mu barirwa namwe ntitubazi. Urabaza kwa Gasore niki? Kwa Gasore ni ntwari kuruga wamazwa rugamba ehe ako kugira gusa yazanye inayo kwikukira.
wabaza ndadaye ni iki, akakubwira ndadaye yazanye demokarasi. Ariko ugiye kubasoma ugasoma ivyandikwa gusa ivyavuzwe, bafise ivyumviro byari bitomoye neza bimwe. Iyo ababagandaguye badakora iryo bara, Uburundi butameze uko buri. Iyo Rwagasore atagandagurwa akabandanya ku murindi yari yatanguye, ajya amarorego igihugu cagiyemo nico yagiyemo. Iyo ndadaye atagandagurwa, arya amarorego yabaye ntiyari kuba. Harabagiye avuga byinshi ntiyari kuba. Nimwe nababwira Musenyeri Ruhunda yavuga ati bakubise umwungere intama zica zirasanzara. Twarasanzaye kuko batubujije abarongozi bijunja mu gihugu. Ndadaye ngeze ku cya gatatu, yaravuga agati ka muntu, kandi birumvikana kuko Ndadaye yarabaye mu muhari Iteka, ari mu bawushinze kandi yarawugize mu ruhara. Mbaye ndareka n'ivyo, mu mutima wiwe Ndadaye yaremera agati ka muntu. Nico gituma mu ijambo yashikirije umunsi yimikwa yavuze ati sinzokwihanganira gatonyi abantu bazoja mu nzira gusinzikaza akateka y'ugusizikaza ubuzima bw'abantu. Ati ubuzima bw'umuntu ni katihabwa. Muzokumisha muri gihugu yecu bazorivuze, yarabivuze ni katihabwa, yarayivuga kandi akabigendera. Nababwiye yuko ari naho biraca avuga ati jewe nzokwihatira gukura mu mabwirizwa y'iguca Burundi igihano cyo gupfa, kandi yarabigize. Jewe nzokwihatira gupfungura abapfunzwe kiretse inyuma abakoze ivyaha inyuma y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Aha yavuga abari bagejeje kubutembagaza ku itariki 18 kwa gatandatu, ku itariki 3 z'ukwindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993. Hari ikindi Ndadaye yari yakoze, yari yasambuje biciye ku warongoye ikigo cy'iperereza ni kwa Minishari, yari yasambuje ubusho bwari muri documentation, bari babusambuye ngira bwasuye kuba kunyuma, kuko yagira ati se wo gufungira abantu. Ikindi wavuze icerekeye impunzi. Erega Ndadaye yaciye mu buhungiro, yaragiye guhunga atwe bihagateka. Nico gituma yagira ati abahunze bahunguke. Mugabo Ndadaye yari ico no kwita mu Gifaransa pragmatique. Yagira ati tubitunganye neza ku buryo bitonona aho tugeze mu nzira yo kwizerana ari ikenewe kugira ngo dukomeze demokrasi. Gutahukana impunzi, narabaye impunzi. Urashobora gutahuka atanumwe cyo kugira ngo tahuka, kuko ubona nyene ko hageze. Hari abigira kuko bafise ivyo byo gukirana vya politike, hari n'abigira yuko babona bati nsuye mu Burundi nta ngorane zogira. Hari abarundi benshi bahungutse inyuma y'irindwi na kabiri atawurinze kugenda kubagira ngo hunguke. Hari abarundi benshi bahungutse inyuma yo gutsinda kwa Ndadaye atogiye kubabwira ngo bahungutse gusa kuko babonye itsinda
rya demokarasi mu Burundi. Hari n'abaca basubirayo mu buhungiro inyuma y'itembagazwa y'igatwa rya Mikelo Dadaye n'inyuma y'itembagazwa rya leta nari ndongoye, kuko bitatuma abantu bizerana. Ushaka rero ko abantu bizerana n'abari hanze bakaza, ubaka nyene intwaro ibereye, intwaro umuntu wese yumva kwimuremesha kandi imukingira mu vyiwe n'umutwiwe. Ivyo navyo rero kandi mbereze ngaha nukuza tumenya yuko aha turi kw'isi. Kw'isi naho hari ingorane nyinshi. Naratwara igihugu naje hari igihe navuga nka bamwe ndigiruko. Mugabo maze gushika ngaho nibibonera. Ukabona ibigora. Hanyuma ukagenda ugira gusa utireka nshigikire maze iyi nzira igenda ikomera ntisubira inyuma. Haricyo ndishuye muranyibutsa. Ndahejeje. Demokarasi no musubiha amanota gahe kwijana. Sinaje gutanga amanota. Umwaka mwashatse ko ntanga amanota murabwira abijejwe bazogira ubwa mbere tubaze tuvyige neza. Hanyuma tubaze neza obira haba dutanga amanota. Ariko ushima ko demokarasi hari ibintu byerekana n'ukuri kuravuga ukambaza ibibazo. Nanye nkakwishura canke nkagukwepa. Kera ntivyariho. Ushima ko demokarasi ihari Labumporo nari hano mu baforode kandi mbaye nka Dadaye nyako urongoye Frodebu. Umunsi muzokwibuka imyaka 30 zobatumire abaporona, abapepe, abapr, abaki umwe wese izanira mu bindi mugo mu gusangira. Hari ibindi bibazo byabamenyesha makuru birahetse amashi menshi kandi